Ndabahaye bwakeye bakunzi ba Agora TV, jewe ni inkuru nziza Apollinaire musanzwe mumenyereye mu kiganiro nk'iki aho tubajana ku maparuwase atandukanye kugira ngo tubereke yabereka amaparuwase hanyuma tubereke na bimwe biranga ayo maparuwase. Ubu rero nkuko mubibona turi kuri paruwase ya Kabamba, ni paruwase yitiriwe Yezu yazutse. Kuri no paruwase niho tuza gusangira inkuka ya misa n'abanyeparuwase n'abakristo bo kuri no paruwase. Ariko haruhande y'ivyo igikomeye gose nuko uno musi hari imisa y'umukwanguro y'umusaseredoti mushasha yitwa Silas Ntirampeba. Silas Ntirampeba ni umusaseredoti aheruka kuronka ku iryo banga, aheruka kwatirwa muri iryo banga muri uno mwaka kumwe n'abagenzi biwe. Iryo banga bakaba barironse muri paruwase ya Gasenyi. Uno musi rero niwo musi wa mbere aza gusoma imisa nkuko twama tubibabwira abasaseredoti bashasha bakironka bakija muri ayo mabanga. Imisa yabo ya mbere bayita imisa y'umukwanguro. Umwe wese rero aragenda muri paruwase yiwe, muri paruwase avukamwo, akaba ariho aheza agasoma iyo misa ya mbere. Uno musi Silas rero niho aza gusoma iyo misa. Abakristo bakaba baje kumushigikira ari benshi, mukaba muza kubibona mu nkuka ya misa uko byagiye biza kuba biriko biragenda. None rero tubashimire ko musanzwe mudukurikirana, tukifuza yuko n'ahandi n'abandi basaseredoti iwabo tuzobashikanayo kugira ngo nabo nyene mubabone ingene basoma imisa zabo za mbere, imisa y'umukwanguro. Murakoze. Apollinaire inkuru nziza ni jewe twariko turayaga, tukaba turi kuri paruwase ya Kabamba, paruwase yitiriwe Yezu yazutse. Murakoze.
ibisata byose bigize iyi paruwasi nyakubahwa Patiri Serasi kugira ngo dusangire nabo gahimbara kiretse ubugwaye canke umunyokuru canke umutama bagumye hariya mu mitumba kandi turi kumwe mu gisabisho nyakubahwa Patiri Serasi bose basigaye n'iyonka bagira bati tuje gusangira akanyamuneza na Patiri mushasha wacu. Mumundire maze ndabereke nimba ntaza kuzindwa abasaseredoti baje batugana kugira rusangira akanyamuneza. Nahere kuri nyakubahwa Musenyeri Aloyizi Rwamunoza ko yoza ngaha kuko n'imvukira ya paruwasi yacu ya Nyakabamba inararibonye sokuru wacu. Murabona imyaka amaze nyakubahwa shikano z'ubukozi hari abatakubona uriyo hiyo tugusanganye zabe mu mukengukire uyu mutamara biteye iteka muri paruwasi kuko harengutse babona Nyakabamba musubire mu gukomera amashyi. Hariho ubundi umusaseredoti mvukira akurikiwe nyakubahwa Patiri Mbijana nawe nsabe aja abona aramutse umuryango w'abakristo wamwibarutse nawe nyine tumusangire sabe abasaseredoti bandi ndetse ababashasha baze ngaha imbere kugira ngo baramutse umuryango w'abakristo. Yabasabe muri mwaje mu maparuwasi atandukanye muze hano mugabo mbanze nyakubahwa Patiri Rudasi umusaseredoti twagabanye muri paruwasi nawe yene mu minsi iheze ari mu basaseredoti bera apere blanc nawe tubane tugusangane nk'imvukira y'umuryango wa paruwasi yacu. Abandi muze kugira ngo tubereke umuryango w'abakristo mwateye iteka. Bapatiri Chancelier, bapatiri muri ipolisi, bapatiri Rudasi ushike ngaha ari imbere. Uyeringa yitwa Patiri Gerard avuka muri paruwasi ya Gatara ubu akaba aranga ubutumwa muri paruwasi Rubungu n'umusangane. Patiri Karori avuka muri paruwasi Kiremba akaba ari ni paruwasi ya Buraniro akaranga ubutumwa tumusangane nawe. Patiri Libere nawe yambaye impuzu z'ubusaseredoti mu misa ahandi yambaye impuzu z'igipolisi kuko ari umwibutsamana w'abapolisi tumusanganire nawe. Patiri Terence asanzwe ari ku paruwasi Katedrali ya Ngozi tumusangane nawe. Patiri Munyamabanga wa Diyoseze Patiri Bipode nawe tumusanganire. Icariho mu ntara y'ubutumwa ya Murehe kwa Patiri Rudasi Uwimana asanzwe ari muri paruwasi Musenyi muganga akaburimbo kuba ari ngaha araza kwivuga hanyuma avyongorera abandi nawe tumusanganire. Nyirambeba arongoye paruwasi Musinga nawe tumusanganire tumukengurukire.
ko yaje na jewe neza Padiri Oscar nawe tumusanganire na nyakubahwa Padiri jewe Batista umusuku wo muri paruwase ndiko ndabakengurukira cyane mu Yesu sabe abadiyakoni n'abayobozi bakoboza bakabapepera bazivuga hanyuma nibangana kwibanga tubasangane nabone nyakubahwa Diakoni Damasi aribo banatariste tumaranye iminsi ari mu karuhuko w'imvukira yacu ngaha nawe twimirije kugabana nyakubahwa Diakoni Joeli aherutse kugira uburuhuko ngaha mu mwaka uheze namwe ngo murakoze cyane abandi n'uyu yarimwo abandi barababwira kandi nabone baraza kuronka kari kuza baraganira na bamwe kugira ngo baganiriye ivyababayeko sabe nyakubahwa Patiri Silas mbere yuko abandanye tuje imbere mwuka ya misa ababwira igituma bari ngaha Kristo abantu babwiye n'abapatiri dusangiye ingobyi uyu yitwa Patiri Kubwimana Valentin avuka muri paruwasi ya Gisyo udakurikira yitwa Patiri Jean Marie Twemerimana avuka muri paruwasi nshaje ya Mwika udakurikira yitwa Patiri Berbe Dushimirimana avuka muri paruwasi ya Kasenyi Patiri Valentin aca baramutsa kugira ngo mubone Patiri Jean Marie Twemerimana Patiri Berbe Dushimirimana muri paruwasi ya Kasenyi Patiri Nikodemu Ndayishimiye avuka muri paruwasi ya Musenyi Patiri Roger Ninahazwe avuka muri paruwasi ya Mubuga aha naho hari Patiri Jean Paul Butoyi avuka muri paruwasi ya Kiremba hakakurikira Patiri Eric Nsabimana avuka muri paruwasi ya Ruhungu ukurikira ni Patiri Roger Nibigira avuka muri paruwasi ya Kwegura udakurikira ni Patiri Mahenga Gratien avuka muri paruwasi ya Kiremba Patiri Jean Dodier Hakizimana avuka muri paruwasi ya Kiremba Diakoni Noras Kenayisenga avuka muri paruwasi ya Kasenyi